Ubuzima ni cirore wewe wese teza gucamwa akirabamwo akibona akinosora akitahura uwariwe usanzwe uri mubi ntukimene kuko cyo cyari ubwo bubi ahubwo icara utekereze ico wokora kugira ubwo bubi bukuveko kugira ngo ushobore kuba mwiza. Hari abagira makeup, hari abagira ibitandukanye, hari abafise ububi ku mutima n'inyuma, ariko byose ubikesha uhoraho. Kare mu kigano cino musi tuba yagira ubuzima budasanzwe bw'uno muhanzi w'umurundi. Jeze byatanguye mu gisagara ca Bujumbura umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 itariki ya 31 niho umwana w'igihugu yavuka avukira mu muryango umeze nabi cyane. Nawe so yundi ni Bizman Abubakar Karum azwi ku izina rya Satbi satura mabafre n'amabuye. Ni izina yahawe n'umuryango wundi mushasha atari w'amaraso. Izina yaronke kuri stage, ni izina yagwaniye, ni izina yakora igihe kirekire, ni izina ryamugoye kugira rironke, ni izina yashitse kubimunaniye. Avuka mu muryango kenye cyane w'abana benshi batandukanye. Se afise abana batandukanye ku bagore batandukanye, afise bakuru biwe batoye bafise impano zitandukanye, harimo abakinyi b'umupira w'amaguru, bamwe bagarukiye muri première division kuri stade nkuru, abandi bamwe bavamwo abakemareresi, abandi bavamwo abajose bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ntiyakuze nk'abandi kuko yakuriye mu buzima bwari bugoye cyane kugira ngo ushobore kuronka ivyo afungura, ivyo yambara, mbese nukugira abeho, kuko atabuzima canke ataburyo bari bafise bukwiye nk'umuryango kugira ngo bashe kubaho neza atakibazo na kimwe bafise mu muryango. Ivyo bikari biri mu vyatumye ahagarika amashure yiwe ashobora no kuja mu kugira arondera akazi afashe umuryango kugira ngo ashobore kubeshaho umuryango wiwe. Byarabaye rimwe na rimwe akaja kuropora amabuye mu ruzi rwa Muha rwegereye Kanyosha, rugabura Kanyosha na Ville canke na Rohero. Ugo ruzi kuba muzi cyane bivuga ko yari umukozi wa cyane yaropora amabuye n'inguvu nyinshi, kandi yakunda kuba hari umwanya muremure agafasha no kujabuka ahantu hatandukanye kugira ngo bashobore kubandanya bajabuka, kuko murazi yuko rwari uruzi rwakunda kuzura cyane, bamwe bakamuha amahera ijana canke 50 kugira ngo ashobore kubajabukana. Ivyo yabikorana impano zitandukanye yari afise muri we, bamwe ntibazitahura abandi bakazitahura. Yatanguye kino umupira w'amaguru we yaciye mu gwitandukanye rya mu gisagara ca Bujumbura, yarakiye makade atandukanye, arakina muri 3e division mbese na 4e division. Mu nyuma arabihagarika aja kurondera ubuzima mu yindi secteur canke mu yindi mpano yari afise yo kuririmba. Satbi ninde? Satbi yamaziki? Satbi avuga he? Satbi babuza bwiyo bwagenze gute bwose bw'umuziki? Bizman Abubakar Karum nk'amazina yo bamuhaye abavyeyi, avuka mu muryango Kenya nkuko nababwiye w'aba Islam, akavukira muri commune ya Cibitoki, ubu akaba ari zone Cibitoki ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yavukana n'abana batandukanye, mu nyuma aza kuba mu Buyenzi aho yabaye igihe gito, hamaja gukurira mu nyuma aja gukurira muri commune ya Kanyosha. Ico gihe abantu bose bibaza yuko ari umunyakanyosha, ariko ntiyari umunyakanyosha na gato. Kanyosha niyo yakuriye gusa, bitandukanye no kuhavukira nkuko abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abakunzi biwe bavyibaza. Satbi yabaye mu butandukanye bubi butandukanye, aho yize amashuri nabi kubera ukubura amaya kuja ku ishure no kubura ingene yo kwiga, cyo kimwe kandi no gukunda irigara cyane, kuko biravugwa cyane ko Satbi yari umwana nubwo vyaruko atakunda kwiga, ahubwo yikundira kwerekana impano afise, aho yakunda no kuririmba ari mu bandi bana bagenzi biwe, akagomba bahereza ama freestyle, kuko ico gihe agira rap, ubu unyakaba yahinduye ari muri R&B, ariko yatanguriye mu mudiho wa hip hop yereka abandi bana bagenzi biwe ko azi kuririmba. Ariko nivyarira ngaho acaba n'abagenzi biwe harimo ba Pop G n'abandi batandukanye bagira group yitwa Unagire.
iyo groupe barakoze indirimbo zitandukanye iramenyekana. Yatanguye 2003 ariko iza gukora neza 2006, 2007 hamwe n'2008 gatoyi. Mu nyuma baza gushwana wana verse kikos baravana gatoyi. Sadbi amara umwaka wose ataceka arakora. 2009 niyo yakora iyindi ndirimbo, mu nyuma aza n'indirimbo yitwa inkuru y'ukuri, ariyo ndirimbo yamukuye mu kanyosha imushira mu bantu. Niyo ndirimbo yamukuye mu bibazo yararimwo imuzana mu bandi bantu bakomeye kugasha kumufasha. Niyo ndirimbo yamuhuje n'abatandukanye bakoma kubenga mu muziki w'u Burundi cyangwa abajournaliste nk'abarandiri mugisha n'abandi hamwe na producteur nk'aba Amir Pro bamufashije bamuha ukuboko kugira ngo ashobore gushika. Ni naho Amir Pro yacamukorera album yise inkuru y'ukuri nyene. Iyo album ikaba yamufashije gushika ku rundi rwego. Sadbi tutatumwiteze ko aba umunyamahirwe manini cyane kuko yashaka kugira amakolabo atandukanye ngaha anyu mu gihugu cy'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu. Umwaka w'2010 n'2011 n'2012 washaka 2013 ni imyaka yabaye intibagirwa ku muziki ku buzima bwa Sadbi, Satromabave n'amabuye, Bismarck, Abubakar, Karum ku mazina hawe n'abavyeyi, kuko ni imyaka yarongeye go success nini cyane, yamenyekanye cyane. Niyo myaka yashoboye kwerekana impano zitandukanye. Yaravuze ati narava mu kanyosha n'amaguru nja gukora indirimbo kwa Amere, narava mu kanyosha n'amaguru nza muri ville ntonda n'amaguru, bateze banyita gifurungu canke banyita butura, banyita amazina menshi kubera nambari butura rimwe ntigira mpindura kubguza bubi narimbayemo. Ariko gushikino saha nkaba ndabikesha uhoraho hamwe na Amir ari we umuvyeyi wanje mu muziki yandemye akanshira ngaha mu byo muziki. Inyuma yo gukora amahita atandukanye yarahuye n'abantu batandukanye, yarakoze amahiti menshi n'amakorabo menshi, yakunzwe mu gihugu cyo ngaha, yakunzwe mu gihugu no hanze. Yaratowe nguja mu mahiganwa atandukanye muri Afrika, wanashaka no muri isi yose kuko yagiye mu mahiganwa muri Amerika nubwo atashoboye gutsinda, ariko yaraseka igihugu makungu. Yaratwaye ubushimwe bwo ngaha iwacu butandukanye nka Buja Music Awards, nk'ubushimwe butandukanye nko muri vy'umwaka kuri FM cyangwa muri vy'umwaka kuri Buja FM ku maradiyo atandukanye akomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Cyo kimwe n'ubundi bushimwe bwagiye butandukanye ryaronswa n'abana bari anye abakunzi b'umuziki. Ikomite services y'amagashimwe nko muri ivyo umwaka 2014 n'ubwishyu bwishimye yagiye atora aronka ku makorabo yagiye akora. Muravyibuka yarakoze amakorabo na Aslave mu gihugu ca Tanzania, yarakoze amakorabo na Medi, indirimbo yitwa Beautiful, n'indirimbo rwashika n'ubu onyikira cartona cyane ikiravugwa cyane hamwe n'ubundi no mu gihugu cy'u Rwanda. Ayandi makorabo yashoboye gukora, yarakoze kolabo na Dolisax mu gihugu ca Tanzania naho nyene, n'izindi kolabo zitandukanye zo mu gihugu ca Kenya. Ariko iyo kolabo ikaba itarasohoka gushino saha, ntituzi igito bitarasohoka, ariko amakuru adusumye bivugwa yuko iyo kolabo yo batari yiwiwe, yo yari yo muririmbyi mu gihugu ca Kenya muhaye ngo baririmbane. Gushika ubu akaba harugwa mu baririmbyi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi kandi babayeho neza atakezo na kimwe bafise. Yarabaye brand ambassadors wa makampani atandukanye gushika n'ubu akiriko. Umwaka wa 2020 wabaye umwaka ugoye cyane ku baririmbyi b'abarundi, wanashaka kuba byo muri Afrika, wanashaka n'isi yose, uko wari umwaka mubi kubera COVID-19 batashoboye kuronka ngene bashikora ibitaramo bitandukanye bikomakomeye kubera hari ico kiza cha COVID-19. Ariko kuri Sadbi we suko vyagenze. Mbega vyagenze kuri Sadbi? Sadbi yarakoze amashow atandukanye nko mubizi mu gihugu cy'u Burundi. COVID-19 ntiyigeze ishika cyane ngiye baze cyane, besha bituma haba amakolabo, haba amashow, haba n'ibiteramo kuko murazi ko habaye n'amatora 2020 yo gutoma ku igihugu no gutoza n'inzego z'igihugu. Nawe nyine cyabironkeyamo kayo akoyoko ashobora gukora ibitaramo bikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Sadbi si ivyo gusa, yarasohoye EP yiwe yise Romantic EP. Iyo Romantic Sound canke EP ya Romantic yari ifise indirimbo zitandukanye. Iyi ndirimbo ya mbere yari Miss You yakozwe na Gigabit featuring DJ Corona. Indirimbo ya kabiri yakozwe yitwa Talk to Me yakozwe na Amir Pro featuring DJ Corona. Hama Beautiful featuring Medi, nimbo ya gatatu yakoze Sadbi iri muri Romantic Sound. Baby Girl hama ya gatanu Waiting, ya gatatu Cousin, iyindwi Ce Soir,
iyo umunani arizo bonus track yari nico bien hamwe n'icenda CDB. Iyo niyo romantic sound ya Sadbi yashaka gukora umwaka wa 2020 gushika ino saha akaba atari n'indirimbo aheruka gusohora, ariko bikaba bivuga yuko afise izindi ndirimbo yakoze amakolabo yo ngaha hano mu gihugu